muga natwe ntitwagiriye ko twajeje kwisuganya turagaruka dupanze neza turayibagobotera mu bariruka nje twavuze tuti igihugu nikiba kinini tubabane bose urwo ku rugo tuba dushimire Imana yadushikaye kuri itariki turi bazima kadushikana muri iki kibanza cyiza tumeze neza nihabwe icyubahiro. Dushimire mwese mwashyize ngaha uyu munsi mwaje kwifatikanya natwe, Imana ibahezagire. Ukwezi kwa Mukakaro ni ukwezi gwiza cyane, ni ukwezi mbere duhimbarizamwo umunsi mukuru waho asokuru bacu bahabuze ntayo kwikukira, bakava amahanga bari bayitunyaze igihe hariya Kiganda. Twovuga ko batunesheje kuko basa n'abadutsinze kuko baciye duca n'amande atanu urubanza rubaye, muga natwe ntitwagiriye ko twajeje kwisuganya turagaruka dupanze neza turayibagobotera mu bariruka. Rero ku kwezi kwindwi ni ukwezi duhimbazamo intayo kwikukira kuwa mbere Mukakaro. Kwezi kwindwi ni sawa guhagarara neza, guhagarara igihugu, basogokuru baragwana igihugu. Ikivugo cyari gitomoye neza, tugendera iragi ry'intwari z'u Burundi zatuye igihugu amaboko umutima n'ubuzima. Sinzi ko cyumvikana neza, tugutuye amaboko umutima n'ubuzima mu rurimo rwayagize igihugu cyacu. Ugiye tuzirikana ururimo nibyo nabwiye nko mu mugambo CNDD twarose umwanya ukugenda udome ku rundi kurimbo ruhagaze umugambo CNDD urimo byose usomye urimo rw'umugambo CNDD kuva ku ntango gushika ku itero cyanyu rukobye rurikwije n'urimo rw'igihugu rurikwije. Wana nabo nyine wabiyumviye ahabwa icyubahiro. Safi turashima rero tuba turi ngaha mu 2024 mugati turi ngaha kubera ataba dukomoka. Tugize iminsi muri ukwezi kwindwi duhimbaje tuje gushimira Imana kuri wa kane wa nyuma turejeje ingendo 42 agize igihugu cyacu Burundi. Twahereje muri komine Cyanguzo inyuma y'inama komite nkuru y'umugambo yabaye itariki 2023 z'ukwezi kwa kane yamukiza 2024 hariya ku musozi muremure kwa sogokuru wacu ariyo kumwumba. Twaje tuvuga tuti ibipfunditswe ntibiguma mu bitabo. Ubu rero twavuze tuti tuca tujya ku rudome ku rundi kunzu ibyapfunditswe je mu ngiro kuko tuba tugeze kure mugabizi twafundika byose twatugumiza hariya twatwibandaniriza tukavuga ngo ngira naho mugena mu biterambere ari byo bita ngo umugambi wo kurwanya ubukene ngo CSRP uraje nta nituzi n'ibyo ari byo ntumenya naho wapfuye ntumenya naho wageze. Rero dushime ni ukwezi kwiza, ni ukwezi abarundi bariko barigira umwimbo barose kandi baja mu mwonga kurima bitegura ni nagatasi. Turashima rero mu kwezi kwindwi umutekano mu gihugu safi muga kandi kuyasogura yabivuze ati mwubake igihugu mucubake mugavye abasi bamaho twateguye tuti umwasi ariho cinagira ubaza ngo ngira abasamaya nta gusamara arabizi imisore n'inkumi mu gihugu kuko niragi ryasogokuru tugutuye amaboko umutima n'ubuzima. Ubuzima burimwo ubu buzima butuma ngaha kwisi ugendera abarya ibiri ukavamwo mu isi ukayivamwo ugakorera igihugu wakorera igihugu avuga uti jewe nditanga muga abandi babeho burya namwe mutoshe kubera hari abantu bitanze.
igihugu rero ni kwikorera kandi ugomba gukora neza ntiwidoga erekana umwimbu gusa ntiwidoga hama ibyo bagushira wumva bamwe baritanze barapfa kugira dushika aha muga nawe hari igihe ucu samara akazi baguhaye ugaca uvuga uti impene irisha yiragiwe ugaca utoba ya maraso bamwe bitanga aguma gukora ko naho wanka wemera araza akavuga ati wewe urazije ko ndi ndani urikora vyonga ari hari umwe n'igihugu amerewe nabi ico kintu twaye cyo kuzana amazi ya rusengo hari ni nugamba nukwezi kuzirikana iyo cyo turazirikana umwe wese agafata umwanya akazirikana nimwe nivyo nico kuvuga tuti tuze turazirikana iyo umuntu yitanze none usigaye afasha iki gihugu afasha iki bene wanyu kugira ngo kiye yitangi kuko kugira yitanga avuga ati iki gihugu ca sogokuru giteza kubaho muga kibayeho na urimo none nawe ukora kuri iki kwe yakivane kugira kibeho kugira nawe giteza imbere ugihindure ukoresha ubwenge Imana yaguhaye umwe wese nje tugavuze tuti igihugu nikiba kinini twabane bose urwo ku rugo twubaka tuvuze kubakana sikuvuga umugore n'umugabo oya duhana ivyiyumviro